Go. Hello? Okay, yashitse? Sawa, ndaje kumutora. Okay, nimwicare. Okay, ngira rero ibiri gute. Yeah man, so abantu bama bakuregeza ibihuha ngo jewe ndi mboregwa unywa inzoga nyinshi ariko jewe mu bisanzwe sinwa. Aha. Hanyuma iryo cupa mpejeje kubona wisokangiye naryo riri mwiki. Kumbe nawe mu badatahura. Abadatahura? Reka ndagusigurire men, urumva? Jewe mpejeje kwikura inyota. Hariho kunywa inzoga hamwe no kwikura inyota n'ibintu bibiri bitandukanye. Okay. Reka tuganire kubijanye n'iyo nyambaro yawe. Sibyo? Kubera ko wambaye amafime ngaha mu nzu. Kubera ko ntashaka gukora no kwambara nk'abandi bantu. Urumva? Ndi too special kuba photocopy y'undi muntu. The original forever. Uzine nkuru. Abaraperi bose mwambara cyo kimwe. Nah man, hari undi muraperi urabona yambara nka jewe. Yeah, bariho benshi cyane gose. Urabona? Ba Jay-Z, Kanye West. Oh, Kanye West. Ujya n'umujama man. No. Kanye West. Apana Kanye West, apana Kanye West. Man, Kanye West, just ni chokimo. Kubuje rero ramuzi. Man, ujya nka muri umunanje man. Ujya ni brother wanje, respect kabisa. Oh, okay. Amazina hingahe muri abagenzi? Kuva cugura Instagram na Facebook. Okay. Umaze kujwiwe kangahe? Like kujayo nyene kujayo. Sindajayo. Ariko ndamaze kuhabona ku mafoto arashira kuza Instagram na Facebook. Wowe umaze kumubona? Ndamubona amaso nyene kuyandi nyene ndamubona amaso kuyandi. Sidamubona. Ariko ndamaze kumubona ku mafoto arashira kuri Instagram na Facebook. So urumva rero muzanye kuri Facebook na Instagram gusa. Ego, oya, sinzi neza yuko anzi canka tanzi ariko je ndamuzi kuva ku mutwe gushika ku mano. Okay, so urumva rero waramufollowinze kuri Instagram na waragufollowinga back. Ego, oya, no, haramfollowinga, you know, ari busy ariko azo following. Shasinzi kuko haciye imyaka 5. Imyaka 5 n'amezi 3 n'imisi 8 n'amasaha 5 n'iminota 36 yuguruye Instagram. Wow. Okay. Urumva rero ntanazi yuko baho ariko mwitwa ngo ni brother. Yeah, ariko urazi comments. Oh yeah, ntabyo nzi kabisa, ntabyo nzi. Mbe hajya wavuze ngo mukisabana ni aba followers banga. Rekanda Titi, Tata, Mucho, Happy, na Bebe. Batanu. Yego. So kubivyo rero urumuraperi afise aba followers batanu bonyene. Batandatu shizemo nawe mbe one followinze. Oh yeah. Be wavuze ngo bakwitane. Oh, Double Young Killer. Oh. Ndakubona. Uzini nkuru. Uzi kizo mpuzu wambaye arizo wambaye ngaha ku ipicha. Yeah man, je nakubwiye, urumva sishaka kuba photocopy y'undi muntu, ndi original kuba photocopy y'undi muntu. So this umwambaro mwe wonyene gusa. Okay.
kubw'iryo rero izo mpuzo uzimana imyaka 5 n'amezi 7 n'iminsi 9 n'amasaha 7 n'iminota 48 n'imisegonda 14. Ahubwo cundondera no kuri Facebook. Izina ni ryo nyene. Okay, Facebook. Double Young Killer. Okay, nakubonye. Yeah man, urakoze man. Respect kabisa unche nkwiza abagenzi batatu kuri Facebook. Wow. Okay. Reka tugondera kusigura iryo zina ryawe. Yeah. Urabona Double Young Killer. Yo. Double risigura inshirizo zibiri. For sure. Young risigura umuntu akiri muto. Hanyuma Killer risigura umwicanyi. Yeah man, urabona. Like wise ayo mazina. Urabona igihe nari mfise imyaka 5 nishinyenzi. Hanyuma mfise imyaka 10 naho nicimbeba. Kubyivyo nitwa Double Young Killer. Hanyuma izina abavyeyi bakuse cyukuri ni ninde? Ntaco maze Geregori. Ntaco maze Geregori. Okay, ntaco maze. Uno musi ndagufashe gute? Yo. Ugasura kumamagara iryo zina. Cyo gukura mu mwuka. Okay. Sorry. Wrong. Nakumvishije. Double Young Killer. Uno musi ndagufashe gute? Okay. Icambere abantu banyita imboregwa kandi ntari imboregwa. Ica kabiri nabuze abantu bogura indirimbo 15 mperuka gusohora. Ica gatatu abantu nabambwira ngo sinzi kuririmba no kurapa. Okay. Double Young Killer. Nka docteri yigiye kubijanye n'ibi bintu. Jera ngo ndakubwira umugambi. Urabona. Kimushaka kuba umuraperi nyakuri kabisa azwi hose. Uvuze ki cambere? Kunywa inzoga mena bangira ngo dimborego. Okay. Kunywa inzoga. Kwikura inyota. Okay, kwikura inyota, kunywa inzoga byose nicyo kimwe. Nagomba ndagusabe umanze ugabanye kunywa inzoga. Urabona, umanze ugabanye gato. Kugira umanze uje ku murongo nk'abandi bantu. Urabona? Ica kabiri wavuze officer followers batanu bonyene. Aba followers batanu bonyene. Batandatu. Wikuremo batandatu. Okay, batandatu nta ngorane. Manzi rondera aba followers beshi kuri Facebook na Instagram. Hanyuma nimero nk'abantu beshi uzogira iki uzosohora iyo album yawe abantu beshi bagira iki bisambagiza mu bantu beshi bagira iki bayumviriza. Hanyuma cyangwa turavuze ngo ni wiki abantu bavuga ngo sinzi kurapa man ngo sinzi kurapa no kuririmba. Yes ngo nzi kurapura. Okay, ekaren ngira umugabo. Je ngomba umpe freestyle. Urabona ugomba freestyle ibyo kuye ngaho bunyena apana ibyo wanditse. Ushaka freestyle? Okay. Fise abana 9 ariko ntaba mama. Imvura iri kwiragwa raba neza. Nta mama. Inzu ziriko zirabomoka ariko nta nyamugigima. Double Young Killer niryo zina. Mvuga Chinese kandi ntarabona Ubushinwa. Natsinze igikombe c'isi yose kandi ntarabona umupira. Yeah, ntwari igihugu ntarabona abanyagihugu. Nyita President Double Young Killer. Woo! Boom! Uzani nkuru. Mwanya wabara guheranya. Reka tugende duhura undi munsi.